Muchas gracias, misionero Miguel urakoze Bermúdez cyane Marín, misiyoneri Miguel Bermúdez Yesu Marín. siga bendiciendo Imana ibandanye grandemente kuguhezagira cyane, y en este día de kandi k'uyu aniversario munsi w'isabukuru y'aho mwubaka urugo junto a tu esposa Ruth, hamwe n'umukenyezi wawe Que Dios Rusi, te bendiga Imana y la bendiga iguhezagire también nawe a nyene Ruth muhezagire Rusi muka Bermúdez, Ruth Flores de Rusi Bermúdez, Flores muka Bermúdez, esa llama del amor kandi urwo rubeya rw'urukundo rubandanye rwaka mu rugo rwanyu su transformación. kugeza ku guhindurwa Que kwanyu. Dios les bendiga Imana grandemente ibahezagire en cyane este día de aniversario k'uyu munsi de boda. w'isabukuru aho mwubatse urugo, Y también a todos los que se encuentran n'abo allá bose con bari nuestro hermano hariya Miguel bari kumwe na mwene y data en Miguel diferentes países. no mu bindi bihugu bitandukanye. Hoy viernes Uyu munsi wa gatanu 6 de enero zitandatu de z'ukwa este mbere año 2023, uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na en gatatu, donde estaremos viendo y escuchando aho el tuza tema kuba turiko turabona kandi El twumviriza misterio icigwa del citwa Padre de ibanga la creación, predicado rya el se 25 de w'ivyaremwe del bwavuze mirongo irindwi na zitanu z'ukw'icumi na rimwe mu mirongo icyenda n'indwi muri Porto Vero muri Brazil. Turondere mu vyanditswe vyera mu itanguriro, que la escritura que él puso allí, nicyo del cyanditswe capítulo yakoresheje ngaha mu kigabane cya mbere. 1, y leemos el verso Dusoma umurongo 26, wa mirongo ibiri na gatandatu donde nos dice: ahatubwira hati, entonces dijo Dios, hagamos al Imana hombre iravuga a nuestra imagen, iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. conforme Yaranditse ko ngo a ishusho nuestra semejanza, que es ase semejanza, natwe, yaranditse ko ngo kamere y mbere, señoree en los peces del mar, aganze en las amafi aves yo de mu los cielos, kiyaga en las n'ibiguruka mu bestias, kirere en toda n'ibitungano la tierra y en n'isi todo yose animal que se arrastra n'ivyikwega sobre la tierra. vyose bigenda Y bikwegera creó Dios hasi. al hombre Nuko Imana irema a su umuntu imagen, mu ishusho escribe yayo, teofanía, yaranditseho ngo y al otro teofaniya. lado escribe Ku rundi ruhande enteofanía. nahandi yaranditseho A ngo muri imagen de Dios teofaniya, lo creó, mu ishusho varón y y'Imana niho hembra yamuremye los creó. irema abantu Y bari escribe uburyo en el bubiri. sexto milenio también Yaranditse ko allá ngo abajo. mu gihumbi cya gatandatu navyo nyene Y vyanditse ko también en ngaha esta hepfo. Biblia, él allí Kandi muri iyi dibuja Bibiliya aho we tres yaracapuyemo círculos, uno pequeño, uno más grandecito y imizingi otro más grande. itatu, umwe munini Y también mutoya al lado n'uwundi munini escribe gato n'uwundi o munini dibuja cyane. la Ku pirámide, ruhande acapura ko piramide, debajo las edades, hepfo naho ibihe by'ishengero. pero en en este dibujo dibuja muri la iki pirámide gicapu y escribe yaracapuye Santísimo, piramide, arandika ko ngo ahera y en la cyane. parte de ahí del centro Mu gice escribe cyo muri Santos, hagati ese na es el hagati lugar yandikaho santo. ngo ahera, ni Y en ukuvuga la parte ikibanza de abajo cy'ahera. escribe Hepfo naho yandika atrio. ko hanze. Pueden tomar asiento, por favor. Ndabinginze murashobora gufata ibyicaro byanyu. En el mensaje, las Mu señales butumwa están bwiswe ngo clamando, ibimenyetso predicado el biriko 21 de biratakamba, noviembre bwavuzwe del 21 2004 n'imwe en Lima, z'ukw'icumi na rimwe mu 2004 Dice, muri Lima, Peru. Vean, Aravuga fue ati, Dios por medio de murabona Jesucristo Imana que creó biciye los muri cielos Yesu y la Kristo niyo tierra, yaremye amajuru creó el n'isi, mundo invisible yaremye isi y el itagaragara mundo visible n'isi también. nayo nyene igaragara, Creó el mundo invisible de yaremye los isi ángeles itagaragara y de y'abamarayika todas esas huestes na za ngabo celestiales zose zo mu y el ijuru mundo visible de n'isi los igaragara planetas de y'imibumbe, todas esas galaxias. amagalagisi yose. En el mensaje, Mu butumwa bwiswe ngo cuenta regresiva, uguharura mu buryo bwo gutera usubira inyuma, nos dice en la página ku 14, rupapuro rwa 14 dice, pero me aravuga pregunto si ati, todavía ariko ndibaza nimba ntushobora kuzingurura impapuro mu gitabo cy'Imana muri iki gitondo, tukabona ivyo amashengero, tukabona ivyo amashengero uko yari ameze muri kiriya gihe, tukabona amaterambere Imana yagiye irakora, nk'uko gukurikirana kw'ibintu muri iyi si buri gihe bishushanya ikintu kiba kivuye mu kindi kibanza. Iracapuye ku inyenyeri ya Dawidi. Ariko bibaye ku isi, ivyo isi iri mu mibereho yaguye, kuko ni mu isi y'umwijima n'icyaha, urabona. Ariko hanyuma hariho uguhagararirwa kwabyo mu bwami bw'impwemu, mu bundi buringanire, mu buringanire butatu. Hanyuma uburinganire bwa gatandatu nabwo nyene burashushanijwe, burahagarariwe. Ivyo biranezereje cyane. Yaranditse ko ngo uguhagararirwa ko mu buringanire bwa gatandatu, aho kandi yarahacapuye ko iyindi nyenyeri ya Dawidi. Arabana yavuga ati, ibintu byose bifatika birahagarariwe, birashushanyirijwe mu isi y'ibitagaragara. Ni ukuvuga ko nk'uko hariho ibintu bibaho ahantu hagaragara, hariho n'ibintu ahantu hatagaragara. Nk'uko hariho imikorere y'amagalagisi ahantu hagaragara,
birahari no mu isi y'ibitagaragara. Mu butumwa bwitwa ngo byose birashoboka ku wizeye, bwavuze 9 z'ukwa gatanu mu 2004 muri Austin, Texas, muri Leta Zunze Ubumwe. Mwenda yatabiriye Musota aratubwira ati, ni kubera ko umuntu yogira ukwizera nk'agatete ka sinapi. Agatete ka sinapi kavuye mu ijambo rirema ry'Imana. Igihe Imana yarema amajuru n'isi, ikarema ibiti, ibyatsi, ibitegwa, agatete ka sinapi n'urubuto rw'inkomoko ruva mu ijambo rirema rivuzwe ry'Imana. Kandi ukwizera nyako ni ukwizera icyamwa cy'ijambo rirema ry'Imana ririko riravugwa, ririko ririgishwa. Iryo jambo umuntu aryumvise arizera akaronka uko kwizera. Uko kwizera kuravukira mu bugingo. Nuko rero no kwizera kw'inkomoko ni urubuto rw'inkomoko gukuri, kuko kuwizera atari uwizeye ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo uwizeye ijambo ry'Imana. Byose kuri we birashoboka. Ntacyo bivuze ingorane yoba afise iyo ari yo yose, ntacyo bitwaye ibyo yoba akeneye ibyo ari byo byose, ntacyo bitwaye isengesho ry'uko icyo ari cyo cyose. Byose birashoboka kuwizera. Afise gusa ukwizera nk'agatete ka sinapi, ariko ari ukwizera kw'inkomoko kuvutse ku ijambo ry'Imana rivuzwe. Mu gitabo cy'ibimatanijwe ku rupapuro rw'amajana 255 hagati na hagati mu aka gace aravuga ati, ivyo ni vyo amaraso ya Yesu Kristo akora ku mwana w'Imana w'ukuri yatuye icyaha, akaba atsindanishirijwe mu mbabazi ziwe n'ubwiza bwiwe. Ni ikintu gikomeye cyane ku buryo Imana ivuga iti, sinshobora no kongera kuvyibuka. We aba ari umwana wanje. Nukuri nukuri ndakubwiye, niwabwira uwo musozi utishinguka utabwe hariya mu kiyaga, ntubikekeranye mu mutima wawe, ahubwo ukizera kuronka ibyo wasavye, uko niko bizoba, kandi uraheza ukaronka ibyo usavye. Wewe uri umwana yacunguwe. Amen. Ndazi ko ivyo ari ukuri. Narabonye inkezi zigaragara mu nshuro 5 zitandukanye, nta na kimwe cyari kiri ngaho. Nk'uko washobora kurema inkezi, arashobora kurema n'insazi cyangwa ibibugo, ibyo ari byo byose. We ni Imana umuremyi. Nibyo yaranditse ku inshuro 6. Arandika kandi atubwiye uwo musozi, kandi yaranditse ko ngo ukuremwa kw'inkezi. Arabana yavuga ati, ukwizera gukomoka ku Mana n'ijambo ryayo rivuzwe, ntigukomoka ku byiyumviro by'umuntu, gukomoka ku Mana no ku ijambo ryayo rivuzwe. Kw'iryo jambo rivuzwe ry'Imana, aho niho havukira ukwizera mu bugingo, mu mutima w'umuntu. Kandi biciye muri iryo jambo nyene ry'Imana, uko umuntu agenda araryumva, ukwizera kugenda kurakura mu muntu. Icyo nicyo gituma ivyanditswe bivuga yuko hariho abantu bo kwizera guke, ariko kandi biravuga ko hariho abantu bo kwizera kwinshi. Mu butumwa bwiswe ngo umubivyi ariko arabiba imbuto z'ijambo, bwavuzwe 22 z'ukwa kane mu 2006 muri San Salvador. Aravuga ati, ikintu cyose kirafise umwanya, igihe cyacu, igihe cyo kubiba imbuto, ibitegwa. Umwana w'umuntu, umwami Yesu Kristo, kandi akoresha ibikoresho uva mu gihe ujya mu kindi, ariko arabiba ijambo rihwanye na buri gihe. Iryo jambo rihwanye na buri gihe rirama abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Ijambo barisukiranije n'izindi nsiguro za kimuntu, yozana ibiremwa abantu b'abanyamadini, ariko namba ntiryo kwigera rizana abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nos dice en un escrito de kandi aratubwira mu byo yanditse muri zimwe mu nyigisho que le prepararon en izo bari bamuteguriye mu kibanza kimwe. Y vamos a ver aquí porque eso fue kandi reka tubirabe ngaha kuko aho hari mu cyanditswe mu itanguriro, ni ukuvuga kuri iki cyanditswe bamushyiriye muri izo nyigisho.
Primera de Crónicas, corrijo, Primera de ingoma Crónicas munyihanganire ingoma za mbere 5. Primera de Crónicas ingoma za mbere 5:1. 5 umurongo wa mbere. Esa fue la escritura que él usó. icyo nicyo cyanditswe O sea, que yakoresheje, le colocaron allí, ni que él ukuvuga nicyo arriba usó para bamushyiriyemo escribir ngaho, esto que escribió allí. icyo yakoresheje mu kwandika ibyanditse ngaha. Porque la escritura dice, Iki cyanditswe kiravuga kiti los hijos de Rubén, aba nibo bakomotse kuri primogénito de Reyubeni Israel, imfura ya Isirayeli, porque él era el primogénito, ariko naho yari mas como imfura violó el lecho de ubukuru su bwiwe padre, arabwakwa kuko sus yuriye derechos uburiri bwa se de primogenitura akabuhumanya. fueron dados a los hijos de José, ubwo bukuru buhabwa hijo bene de Yosefu Israel, umwana wa y no fue Isirayeli contado nyene. por primogénito. Nyamara Yosefu ntiyatangurirwako y donde nk'uw'imfura, dice, y sus derechos ahabwa de ngo primogenitura fueron dados, ubukuru bwiwe o arabwakwa. sea, y escribe él ni allí, ukuvuga we y aún yaranditse ko el ngaha título de ngo propiedad n'igitabo gihesha uburenganzira le quitaba, o sea, los derechos, mas yarabwatswe. también Ni el ukuvuga título de propiedad, ubukuru n'igitabo y gihesha aún el uburenganzira, título de propiedad. n'igitabo gihesha uburenganzira. Y él allí escribe arriba, we ngaha yaranditse ko hejuru donde dice, y aún, ahabwa ngo donde dice, porque él era el primogénito, más como violó el ariko lecho naho de su yari padre, imfura ubukuru bwiwe y ahí arabwakwa escribe kuko yuriye uburiri bwa se. una Aha persona yaranditse ko ngo que hace una denominación umuntu ashizeho en el akoze cristianismo idini mu iyobokamana ha violado ry'abakristo el lecho de Cristo aba arenze con su iglesia. yuriye uburiri bwa Kristo n'ishengero ryiwe. Solo Cristo es el que puede Kristo poner wenyine gusa simiente en su niwe ashobora iglesia. gushyira urubuto mu Y lo hace ishengero por su ryiwe, Espíritu Santo kandi abikora biciye en muri cada mwe wiwe ángel yera, mensajero muri buri mumarayika de edad, ntumwa en edad. wo kuva mu gihe ujya mu kindi. Vean cómo eso que hizo Murabona allí, ingene ibi yakoze ngaha miren Reyubeni, lo que representa nimuraba icyo bishushanya esa persona que hace, kuri uwo muntu una denominación, akora idini, ha violado el lecho aba de arenze Cristo itegeko yuriye uburiri bwa y Kristo, pierde por consiguiente kandi aho rero mu yandi majambo derecho ahomba uburenganzira bw'umugisha w'ubusamuragwa bw'ubufura, arahomba ubwo burenganzira bw'ibiri mu gitabo gihesha uburenganzira. y también miren acá en otro kandi nimurabe no de ngaha los escritos, mu bindi yanditse en uno de los otros estudios muri zindi nyigisho bíblicos, za Bibiliya, dice, aravuga ati esto es de, lo coloca allí ibi abishyira con la ngaha escritura hamwe n'icyanditswe de Primera de Corintios 9, cyo mu Bikorinto ba mbere 9. y él allí escribe, Aha we Aarón yaranditse ko ngo y los que pidieron el becerro, Aroni n'abasavye pidió ikimasa, oro para hacer un becerro de oro, basavye ikimasa ngo y así hakorwe piden ikimasa para cya hacer una zahabu, denominación. Un Dios basaba que ko dicen que lo ko sacó haba del idini. mundo, Imana de bavuga Egipto, yuko yabakuye del mu reino isi de muri las Egiputa tinieblas, mu bwami de bw'umwijima, lucero, ubwami bwa pero es Rusiferi, Cristo ariko el que Kristo nos libertó. niwe yatuhaye ukwidegembya, yatubohoye. Ahora, miren en el mensaje un guía nimurabe mu butumwa bwitwa ngo umuyobozi, en la página ku rupapuro 14, rwa 14. y miren ese becerro de oro, nimurabe rero iki kimasa cya zahabu hasta dónde Murabe llega en este tiempo final. aho kigera muri iki gihe cya nyuma. La página Ku 14, rupapuro rwa el 14 mu mensaje un butumwa guía dice, bwiswe ngo umuyobozi, aravuga ati lo que necesitamos es una icyo religión dukeneye abrazadora, n'iyobokamana chapada a la antigua, rigumbira enviada por Dios, rimeze que nk'aya quemará kera, esa mundanidad rirungitswe n'Imana de la rizoturira iglesia. ukuguhumana Necesitamos kw'ishengero. regresar al Espíritu Turakeneye Santo y fuego, ko hagaruka mpwemu regresar yera a la n'umuriro, cosa que quema hakagarura la escoria, ibintu biturira que umwanda, trae de nuevo bizana la bundi predicación bushasha, chapada a la ukuvugwa antigua, kumeze que hace al ubutumwa cielo kumeze alto nk'ukwa y kera, el infierno bigatuma caliente, ijuru riba hejuru recto como el n'ikuzimu cañón de naho un río. hashushe Necesitamos nk'umunwa esa clase de w'inkoko. predicación. Turakeneye kuvuga Pero ubutumwa nk'uko, háganlo ustedes hoy. ariko mwebwe Su mubikora uyu munsi congregación los va a sacar por votación. amashengero O sea, yanyu yoca háganlo atora ko al que mwirukanwa. el ministro haga eso. no kuvuga ko umukozi w'Imana akoze nk'ibyo boca batora kugira ngo bakora amatora kugira ngo birukane uwo mwungere Esa congregación. wo mw'iryo shengero. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a hacer? none ni iki Imana igiye Miren, gukora?
Vamos a ver aquí. reka turabe ngaha Miren, en una escrito de una nimurabe libreta mu él bindi escribe, yanditse mu gakaye yaranditse ko ngo Moisés mose molió el becerro de oro yarasyeye ikimasa y cya Cristo zahabu molerá el kandi becerro de kristo oro, nawe azosya el Dios de ikimasa las cya fortalezas, zahabu y destruirá imana a los y'inkomezi profetas de Baal, kandi azozimanganya como hizo Moisés abavugishwa ba y el bayali profeta nk'uko Elías. mose yabikoze n'umuvugishwa O sea, n'imana que en el fin del eli tiempo, ni ukuvuga ko ku iherezo eso que hizo ry'igihe Moisés allí, que ibyo murió, mose yakoreye hariya ari we ese yasyeye becerro de oro, cya kimasa también cya el ministerio zahabu de Moisés y Elías n'ubukozi bwa estarán mose na eliya nabwo moliendo buzuba buri ko burasya ese becerro de oro, icyo kimasa cya zahabu. esas denominaciones. Ayo madini Dice, porque allí también kuko Elías hizo lo aho mismo na con los eliya nawe profetas de Baal. yakoze nk'ibyo nyine ku bavugishwa ba bayali. Algunas veces buenos predicadores rimwe rimwe se abavugishwa descarrían por su beza barihenda mu esa es la makoraniro razón yabo. de que yo no tengo icyo denominación. nicyo gituma jewe Yo ntafise tengo un idini cuartel general, je que mfise es el del ikibanza muri A donde rusange quiera que cyo él mu ijuru envíe, yo iré. ahariho hose Lo que él antumye dice, yo nzogenda digo. ibyo No avuze queremos nibyo denominación mvuga alguna. ntidushaka idini na Si esta rimwe. iglesia habla alguna iri vez de shengero denominación, ryarigeze ustedes kuvuga han perdido idini su pastor allí mismo. mwebwe mwuba mwahombye Yo no umwungere andaría wanyu alrededor aho de nyene eso, jewe ni 5 sinogendera minutos. iruhande y'ivyo n'iminota Toda iglesia n'itanu que gusa. alguna vez ishengero se ryose denominó, llegó ryaba a su ryigeze fin. kuba idini ryashyitse Y ku iherezo díganme ryaryo de kandi una que no lo nimumbarire na rimwe ritakoze ivyo. Y él escribe allí toda denominación yaranditse está ko ngo muerta, idini llegó a su ryose fin. ryarapfuye ryarashyitse ku Y iherezo díganme de una ryaryo. vez, y nimumbwire díganme de una que se mumbwire haya levantado na de rimwe nuevo alguna vez. ryoba ryarigeze El ryongera Espíritu guhaguruka Santo bundi es enviado bushasha para guiar la nkemu iglesia. yera ararungikwa kugira ngo No hay un ayobore grupo de hombres. ishengero El atari umugwi Espíritu Santo w'abantu. es todo sabiduría. nkemu yera El ni hombre se ubwenge pone bwose almidonado, umuntu indiferente. we akora Dios les ugutandukanye. dijo que él les enviaría imana un yarababwiye guía. ko yari kuzobarungikira Él los umuyobozi guiaría en el camino. we yari kuzobayobora Y mu mientras nzira ellos kandi siguieran igihe bo esa columna de bari ko fuego, barakurikira iyo nkingi ellos y'umuriro estaban bien. bo bari bamerewe neza Él los guió bari hasta la bameze entrada neza de la tierra yarabayoboye kugeza binjiye mu Y gihugu entonces, cy'isezerano. hasta allí es hasta donde él aho rero había de llegar. niho we yari Luego, kugarukira. hanyuma Josué, ese gran guerrero, yosuwa wamugwanya ¿recuerdan akomeye el día que él les mwibuke dijo, umunsi yababwira "Santificaos, ati al nimwiyeze tercer día Dios ku va a munsi ugira abrir el gatatu Jordán, imana aquí, izokugura y vamos a yorodani cruzar". ngaha tujabuke. Y él escribe Josué, yaranditse ko ngo capítulo 3, yosuwa tercer día. ikigabane cya El gatatu día posterior. umunsi wa gatatu umunsi w'iherezo. Ahora miren lo que él dijo. nimurabe Me gusta ibyo esto en la yavuze escritura. ibi Él biranezereza mu dijo, byanditswe. "Permaneced yaravuze ati cerca detrás del arca, mugume muri hafi por cuanto y'isanduku vosotros y'isezerano no habéis pasado kuko antes mwebwe por este camino". ntimwigeze muca muri iyi nzira na rimwe. ¿Qué era el arca? mbega La isanduku palabra. yari iki? ijambo. No viajen por sus rutas denominacionales ntimuce mu ahora. mabarabara yanyu Permanezcan y'amadini allí mw'uyu detrás de mwanya la palabra, mugume ngaho muri porque nyuma ustedes y'ijambo no han kuko pasado mwebwe antes por este ubwa camino. mbere ntimwari bwigere muca muri iyi nzira. O sea, ustedes han llegado ni a ukuvuga cierto lugar, mwebwe mwarashyitse mu en kibanza donde Moisés kanaka los dejó hasta allí, aho mose yabagejeje pero de ahí ngaho para adelante ustedes ariko saben guhera ngaho ukabandanya mwebwe que les depara el camino. ntimuzi Si se inzira van ingene imeze. solos, ¿qué iba a pasar? mugiye mwenyene Se los iba a llevar, hari se kuba iban a iki ahogar. bagiye bonyene bari No era la gutwagwa manera, el camino provisto por Dios bakibira. para ellos ntibwari irse bwo solos. buryo imana No sabían el yagennye camino. kugira ngo bo bijane, ntibari bazi inzira. Y hermano, si alguna bene vez ha habido data un tiempo nimba en que la harigeze iglesia kubaho cristiana igihe aho debería ishengero ry'abakristo examinarse a sí misma, ryategezwa kwigenzura es ryo nyene ahora ubwaryo mismo. Y ni el mwaka escribe kanya la nyene palabra. yaranditse ko ngo isanduku bingana ijambo. Estamos ahora mismo en donde mw'uyu mwanya esta gran nyene reunión turi está aho aconteciendo cya en gikorane Roma ahora gikomeye mismo. kiriko kirabera i Roma mwaka Diferencias kanya. están siendo efectuadas. La amatandukaniro Confederación de ariko aregerana Iglesias, ihuriro cuando rikuru todas ry'amashengero estas aho denominaciones amadini se confederan yose para formar la akoranira imagen hamwe de la kugira ngo bestia. bakore igishushanyo Exactamente cy'igikoko. lo que la Biblia neza dice. neza nivyo bibiliya Ustedes saben ivuga. lo que mwebwe dijimos esta murazi mañana ivyo en los twavuze mensajes. uyu munsi mu Y butumwa. aquí estamos Kandi todas las puertas. ahari Y la gente amarembo todavía yose siguiendo credos. abantu n'ubu baracyakurikira ibindi byizerwa ariko bari bakwiye kuguma inyuma y'ijambo. ijambo rizobayobora ribajabutse kuko ijambo ni Kristo kandi Kristo ni Imana kandi Imana ni mpwemu yera. yaranditse ko ngo ijambo ni Kristo, Imana mpwemu yera. Quédense detrás de la palabra. mugume inyuma Oh, sí, y'ijambo. Señor. ego me mugenzi Quédense
con ese guía. Mugumane n'uwo Quédense muyobozi directamente detrás de neza él. neza mugume inyuma yiwe, No se pongan enfrente de él. ntimujye kwita imbere Ustedes yiwe, quédense detrás de él. mwebwe mugume inyuma Dejen yiwe, que él los guíe. mureke we No lo abayobore. guíen ustedes a él. Mwebwe ntaba ari Dejen mwebwe que mumuyobora, él vaya. mwemere we Josué dijo, agende. ahora, Yosuwa yaravuze vosotros nunca antes ati rero habéis mwebwe pasado namba por este ntimwari camino. bwigere muca muri iyi Vosotros no nzira, sabéis nada mwebwe ntimuzi sobre el ikintu na camino. kimwe ku bijyanye n'iyi nzira. Murabona, No se podía estar allí esperando que Moisés ntibashobora viniera kuguma ngaho barindiriye para ko pasar. Mose aza kugira ngo abajabutse. Se tenía que seguir al bategerezwa guía que Dios gukurikiza dejó allí, umuyobozi que Imana yari era yasize Josué. ngaho ari we yari Yosuwa, Porque siempre el pueblo kuko buri tiene que gihe tener abantu bategerezwa kuba un guía, bafise y ese es el umuyobozi, Espíritu Santo. kandi uwo ni Pero el mpwemu Espíritu yera, Santo obra ariko a través mpwemu yera de seres humanos. akora biciye mu biremwa Y abantu, no es por kandi muchos, por grupos. ntakora Es biciye muri benshi como uno mu solo. mugwi, akorera muri umwe rudende. Y también nos dice, byongeye kandi miren, nimurabe en el mensaje por qué tuvieron que ser pastores. ubutumwa bwiswe ngo ni kubera iki vyabaye ku bungere. Nos dice la página Aratubwira ku rupapuro 34, rwa 34, dice, aravuga ati, viene hablando de yariko aravuga la predicación que tuvo Jesús allí. ku kuvuga ubutumwa Yesu yagiriye hariya. Dice, entonces él se tornó Aravuga alrededor ati, y dijo, arahindukira aravuga ati, mutariye umubiri w'umwana w'umuntu ngo munywe n'amaraso yiwe ntimwogira ubugingo buhoraho muri mwebwe. ¿Qué cree usted que hubiese pensado None de una persona mwibaza lista o yuko intelectual? uwo muntu Me imagino que w'umunyabwenge los yize sacerdotes yari que lo kwibaza habían tenido nk'iki? a él en el templo ndibaza estaban ko muy abaherezi avergonzados bari de barabanye nawe tenerlo a mu él allí. ngoro, byarabateye Al isoni pensar kubona que un barabanye nawe hombre se ngaho, levantara allí y dijera una bibagije cosa ko como umuntu esa. yohaguruka Estaban ngaho akavuga avergonzados ikintu de tener nk'icyo. Bari batewe en su n'isoni sinagoga un no hombre kuba como ese. barabanye mu masinagogi yabo no mu ntu También nk'uwo. se avergüenza Uko niko kandi en este benshi tiempo final de baterwa tener isoni muri iki gihe lo que cya Dios nyuma está haciendo en su congregación. n'umva Imana Porque es lo iriko irakora mismo. mu Vamos a hablar de makoraniro todo yabo, ni bya bindi nyene todo birababangabanganywe lo byose. que ocurrió allá. Ibintu byose lo byabereye estamos viendo hariya acá. turiko turabibona no ngaha. Al pensar que un hombre se levantara Bibagije allí ko y umuntu dijera yari una cosa como guhagarara esa, ngaha akavuga ikintu a menos que nk'icyo. ustedes gente se coma mi carne y Ati beba mwebwe mi sangre. mutariye umubiri wanjye Dijo, ngo este munywe es un n'amaraso vampiro, yanjye, va. baravuze bati ni ¿Eh? vampire, ni Comer mi igikoko, carne y beber. kunywa Pero él es un amaraso caníbal. yanjye no kurya inyama. Ustedes Ati we gente de buen ni umuntu pensar. ajya abantu, Ustedes mwebwe se abantu alejarán mwiyumvira de tal neza, lunático como ese. mwokigigwa kure y'umuntu w'umusazi adakwije mu mutwe nk'uwo. Nunca lo explicó. Ariko ntiyigeze Él anabitangira justamente lo insiguro, we yarabivuze Él hizo gusa. eso para Ibyo hacerlos yabikoze tropezar, kugira ngo para abatsitaze, separar sus ovejas kugira ngo de los atandukanye cabros. intama ziwe zitandukanye Él n'impene. hizo eso para We ibyo hacerlos yabikoze tropezar. kugira ngo abatsitaze. Y entonces nadie quiso cooperar Rero con él. nta n'umwe yongeye Ellos no gushaka tuvieron kugumana nawe, cooperación bo desde ntibongeye gushyigikira Dice, para kubana separar nawe las guhera ovejas icyo gihe. Yanditse ko ngo de kugira los ngo cabros, atandukanye dijo, y 3 puntos suspensivos, intama lo que n'impene. leímos. Yaravuze ati uburungu dutatu O sea, ni bimwe vean twasoma. Ni Que ukuvuga murabona muchos se ko escandalizaron benshi y batsitaye, le dijeron, ubwo nyine baca baravuga no, yo no voy a seguir batoya jewe más si a este, se nkomeza llamaron gukwirikira entre ellos allí. uyu. Mira lo que acaba de Baravuganye decir. bati nimurabe ibyo ahejeje Yo kuvuga, no lo voy a seguir más. sinongera kumukurikira. Es que nunca creyeron en él. ni ukuvuga ko namba batigeze bamwizera, kandi ibyo bintu byose nk'uko bivuga mu gitabo cy'imirongo, hariho ahavuga yuko yabivuze kubera intumbero nkemu yera, aho yaravuze ibintu kubera intumbero Los que estaban allí, kugira ngo abari bari ngaho bahari kubw'ikindi kintu bagende, porque si no, kuko bitagenze uko estuviera un montón de gente hari kuguma siguiendo a hari Jesús. isinzi ry'abantu bariko bakurikira Yesu, nk'uko Mudata Branamu yabwiye Bilipo ati Bili, ubutumwa bumeze neza, byose bimeze neza, umurimo muratunganye, atari ko hari ikintu kimwe kitameze neza. Hari abantu benshi bariko barakurikira ubu butumwa. Vean cómo Dios Rero murabona ingene obra Imana en cada tiempo ikora muri buri para gihe que así kugira ngo gutyo solamente reciban la promesa bakira isezerano gusa para los cuales Dios bamwe Imana iba yararizaniye biciye mu y ntumwa, la promesa kandi para isezerano la adopción, para la ryo kuragwa mu transformación mwuzuro es guhindurwa para aquellos ni que ryabo dicen como Pedro bavuga nka Petero cuando les dije quieren ustedes irse igihe también. yababaza ati mbega namwe muragomba Pero ¿y a quién kugenda, iremos?
ati mbega twoja kwande kandi ari wowe wenyine ufise amajambo y'ubugingo budashira. Petero we ntiyatsitajwe n'ibyo Yesu yavuze kuko we yari yizeye, kandi yari umwe mu bari kwakira umushuzo wa mpemu ku munsi wa Pentekote. Ni ukuvuga ko atabaye nk'abo bari ko barakurikira Yesu, baratsitara, bababazwa n'ibyo baca baragenda. Ariko harabayeho umugwi wari kumwe na Petero n'abigishwa abakagumye, kuko hariho n'abigishwa bamwe bagiye. Biravugwa mu icyo gihe aho twasomye ati na bamwe mu bigishwa baciye baheba kugendana na Yesu. Ariko Petero ntiyameze nkabo, we yaravuze ati mbega twoja kurinde, ati iri jambo riragoye rirakomeye. Ariko kwari ugushyitswa ku ijambo ry'ubuvugishwa ryari riri ngaho hagati muri bo. Icyo nicyo gituma Petero ngaho yavuze ati mbega twoja kurinde. Nta wundi muntu n'umwe yari ahari yari kwarazana muri icyo gihe ubutumwa, ijambo ry'ubugingo budashira. Yaranditse ko ngaho inyuma n'ubu butumwa yaranditse ko umuguruka ntushigikira. Yaranditse ko ngo inkumi z'ibijuju amadini, inkumi z'ibijuju zo mu madini, inkumi z'ibijuju zo mu madini, umuguruka cyangwa ibishishwa ntibishigikira. Byongeye kandi aratubwira mu butumwa bwiswe ngaha bwiswe ngo izuba ryamaze kurasa. Dice en la página 13, aravuga ku rupapuro rwa 13, cuando ellos dicen que Jesucristo no es igihe el bo mismo ayer, hoy, por bavuga los ko siglos, Yesu Kristo ko yarareje atari ko ari uyu munsi n'ibihe byose, ko ububasha bwiwe butakiri bwa bundi, ko ubutumwa bwiza butakiri bwa bundi. Bibiliya yo ivuga ko yamare wa wundi. Imana iranka buri dini, irahinyuza buri dini. Yaranditse ko ngo abafarisayo n'abasadukayo, arandika ko ngo irahinyuza, ntihuza nabo. Buri bindi vyizerwa byose we yarabandanije muri mpwemu wiwe yera nk'uko yabisezeranye. Yaracapuye ko piramide n'ibihe by'ishengero, kandi yarabitugaragarije ko we ariho. Twebwe turungukira mu izuka ryiwe, yabaye muzima, yari yarapfuye, we yaraduhaye ubuzima hamwe nawe, twazukanye nawe. Ubu rero twicaye mu bibanza by'ahantu mu ijuru muri Kristo Yesu. Murabona ingene Imana ngaha hamwe na Yesu yariko irahinyuza abafarisayo n'abasadukayo biciye mu kuvuga ubutumwa, biciye mu ijambo, kuko ijambo niryo rikarishe kurusha inkota y'ubugi bubiri, riragenzura rigatanya n'imisokoro n'ibintu umuntu agamije yiyumvira mu mutima. Kuko igihe we bavuga bati ijambo riragoye n'ibyo vyose, we yarabizi. kandi reka tubirondere, mbega havuga gute? Havuga ko we yarazi, kuko ngaho we yaragenzuye, aramenya ibyo bari ko baribaza. Nicyo gituma yababajije ati mbega namwe muragomba kugenda, kuko kwabaye kuvuga ubutumwa niko kwakoze kuzana ibyo mu bafarisayo n'abasadukayo abaciye baheba gukurikira Yesu, baratsitaye, batsitazwa no kuvuga ubutumwa kwa Yesu. Yohana 6:66
Pero hay una parte donde ariko hariho akandi gace aquí fue lo de Pedro. Ibi nivyo Petero yavuze, ariko hariho akandi gace havuga ko we yamenye ibyo bariko baribaza. O sea que entre ellos nukuvuga había ko muri bo harimwo ese pensamiento icyo cyiyumviro de que era dura la palabra. cy'uko ijambo ryari rigoye rigumye rikomeye. No sé si es la misma sinzi ko ari ngaho nyene icyo ariko hariho no mu bundi butumwa hoba habivuga. Vamos a ver en reka turabe en San Mateo 16 muri Matayo mutagatifu 16. No, ahí no es. Oya singaha. Esa misma es naha nyene muri Yohana 6 en el capítulo 60 ku murongo wa 60 dice al oírla aravuga ati nuko benshi mu bigishwa biwe bavyumvise baravuga bati iryo jambo riragoye hari uworyumva akarishobora. Yesu amenya mu mutima ko abigishwa biwe bidodomba ivyo arababaza ati mbega ivyo birabatsitaje murabona. Ellos se sintieron allí aho bumvise batsitajwe. Aún todavía estaban allí porque él kandi bari bakiri ngaho kuko hanyuma yarababwiye n'ikindi kintu cimbitse cyane. Yavuga ati none bizomera biti nimwabona umwana w'umuntu aduga iyo yahora ubwa mbere impwemu n'inzo zitera ubugingo umubiri ntacumaze amajambo mbabwiye n'impwemu n'ubugingo. Ariko muri mwebwe hariho bamwe batizera. Murabona mu bari ko barakurikira Yesu harimo benshi batari bizeye. No kuvuga en ese tiempo por la ventana. Mu icyo gihe binjiriye mu idirisha bari imbere mu nzu bariko bararyoherwa n'ibintu byose Yesu yariko arabaha. Barajya ibyo we yabariko yarema buri gihe baba buzuye inda bahimvye, ariko ntibari binjiriye mu rugi biciye muri Yesu. kandi nta na kimwe bari bizeye. Bavuga ko bizeye de que estaban creyendo las cosas ko que estaban bari bizeye ibintu byari ko biraba, pero estaban ariko allí bari ngaho por otro lugar binjiriye mu kindi kibanza kandi biciye mu rugi niho umuntu ategezwa kwinjirira, kandi bibaza ko bari ngaho intambuko bari imbere muri yo. Ariko ikihari nuko ku iherezo bazokwankwa kuko batinjiriye mu rugi irembo ari ryo Imana yatanze kugira ngo abantu binjire, kugira ngo gutyo bashobore kuronka ukwizera kwizamungwa. Bategezwa kwinjirira mu rugi mu irembo. Ntacyo bimaze ko umuntu avuga ati ndizeye ibi bizoba, ariko sinizeye nk'uko Imana iriko irabishitsa uwo buryo, ahubwo jewe ndifuza kwinjira ku iherezo ku kanyuma nakira ibi isezerano ryo guhindurwa, ariko atari mu ubu buryo nk'uko Imana iriko irabishitsa. Ariko ndagomba kuzamurwa no guhindurwa. Murabona barizeye amasezerano yose kuko barinjirira mu idirisha bakaba bari mu icyo kibanza kizokorerwamo ibyo byose. Ubwa mbere twibaza ati mbega ni gute bazaba bari mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama hariya, aho ntibishoboka ko bosogwa ngo bakugweyo hariya. Ibyo byose twarabivuze ko, ariko murabona ingene umuntu abandanya agenda arabona ingene Imana igenda iraduha umucyo wundi mwinshi kuri ibi byose, n'ingene ari ingirakamaro kwinjirira mu irembo mu rugi, kuko icyifuzo umwe wese nukwakira amasezerano, ariko hariho inzira. Umuntu ntashobora guca mu nzira ya hafi kuko ku iherezo uwo muntu azokwankwa. Ariko hariho bamwe muri mwebwe hariho bamwe batizera, kuko Yesu yahereye ubwa mbere azi abatizera bari bo n'uzomuguru wari we, kandi aravuga ati nicyo cyatumye mbabwira ko atawushobora kuza kuri jewe atabihawe na Data. Kuva icyo gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma, ntibaba bakijyana nawe, ntibaba bakijyana na Yesu. Rero
nimurabe ngaha hariho ikindi kibanza donde en otro escrito aho mu bindi yanditse de un estudio mu nyigisho en donde está la escritura de San Juan harimo icyanditse cyo muri Yohana 16:21. Vean pero vamos a ir un momentito aquí a este ariko reka mensaje kanya gato tubanze duce kuri ubu butumwa kugira ngo tubushire hamwe n'ibi twariko turavuga ngaha. Página 27 del Urupapuro rwa mensaje 27 mu butumwa bwiswe ngo lugar provisto por ikibanza Dios kimwe rudenda Imana yironkeye yatanze cyo gusengeramo cyangwa ikibanza kimwe rudende cyatanzwe n'Imana cyo gusengerwamo cyangwa ikibanza kimwe rudende Imana yironkeye cyo gusengeramo ni ubutumwa bumwe que fue predicado el 28 de noviembre bwavuzwe 28 z'ukwi 11:65 aratubwira ku rupapuro rwa 27 de esta versión mu iki gitabo cyanditswe mu ubu buryo aravuga ati ahora verso 4 no dejéis pan no dejéis nada del ntihagire na kimwe mureka o kw'icyo tome kimazi uno de una edad y lo cyangwa deje ngo mufate hasta la kimwe otra. igihe kanaka Tratar de mukireke retroceder kugeza y mu decir, kindi kugeza bueno, kugerageza somos gusubira luteranos, inyuma umuntu akavuga queremos ati subir turaba hasta ruteri aquí. turagomba kuduga Usted kugeza tuvo que ngaha morir a la edad mwebwe mwategereje a la gupfa edad kuri icyo gihe luterana para cya nacer ruteri kugira ngo a la edad de Wesley. muvukire mu gihe Usted cya tiene que Wesley morir mwebwe a la edad de mutegerezwa Wesley gupfa ku gihe cya para ser Wesley nacido kugira ngo en una edad muvukire mu gihe pentecostal. cya Pentekoti Y usted tiene que kandi morir mwebwe mutegerezwa en la edad gupfa pentecostal. ku gihe cya No Pentekoti deje nada de ntihagire ella. ikintu na kimwe Quémelo musigaza con cyo fuego. muri icyo gihe mubituriza Recuerden que umuriro la dispensación del mwibuke reino yuko se ikiringo recorre cy'ubwami 7 muri cyo etapas haba guca mu ntambuko indwi y kandi una octava también. n'intambuko y'umunani nayo nyene Porque el 8 representa kuko umunani bishushanya ibihe dice bidashira porque va a ser quemada como el tallo kuko de donde sale el biturirwa trigo. nk'ibishishwa ingano zivamo aracyapura ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero akandika kandi ngo guturira ibintu byose mu byo mu gihe cya Pentekote kuko bizoturirwa nk'ibishishwa ingano Y zivamo hay que quemar también kandi todo no lo de la guturira vyongeye ibintu byose edad. vyo mu gihe Pasada. cyarenganye O sea, ni ukuvuga ahora no vengan a decir ntimuce mutangura kuvuga muti ariko mwibuke uko yagiye arabivuga mu ubu buryo bwo mu mpwemu y ahí está mostrando aha rero ariko arerekana ko buri gihe tiene una etapa en kibamo donde hay que pasar. intambuko abantu bategerezwa kwimukiramo Porque va a ser quemada como el tallo kuko de donde sale el bizoturirwa trigo, nk'umuguruka el tallo de la uvamo ingano denominación. Tiene que ser umuguruka quemada. amadini La ategerezwa denominación guturirwa tiene que ser amadini quemada. ategerezwa Así que no guturirwa traiga su rero denominación ntimuzane amadini al nuevo yanyu mensaje. mu butumwa bushasha Esta es la palabra ahora. iri ni ijambo muri Eso uyu fue lo que se mwanya denominó. ivyo nivyo El vyabaye tallo. Él llevó a idini cargo umuguruka él ibishishwa llevó o cargó we la palabra, eso es yarazanye correcto. canke azana Pero ijambo ella nivyo ha venido aquí. ariko ryo Luego ubu el tallo ryaje murió. ngaha hanyuma Era un umuguruka portador, la warapfuye denominación, wari pero la palabra utwaye sigue ingano adelante. idini Sí, ariko ijambo la ribandanya palabra rije imbere egome sigue adelante. ijambo ribandanya Ahora, rije imbere toma el quinto y rero sexto verso. fata umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu Tomemos el quinto y sexto dufate verso. umurongo wa gatanu n'uwa No podrás gatandatu sacrificar la Pascua en cualquiera de las ntimuzotangira ciudades que el ikimazi Señor cya tu pasika Dios mu te da. bisagara ibyo ari byo Ahora byose uretse recuerden- icyo umwami imana bahaye No en rero ninguna mwibuke de las ciudades. Ata- El Señor le atari mu permite a ustedes gisagara na tener estas kimwe denominaciones, umwami vean, arabemerera estas kugira ayo ciudades, madini puertas, ivyo bisagara ayo marembo arandikaho ngo sino en el lugar amarembo que el Señor ahubwo Dios ni escogiere ikibanza para poner allí umwami su imana nombre. yatoranije kugira ngo Esa es la ahandike izina puerta, el ryiwe único lugar. iryo ni ryo No rembo muchos. nicyo kibanza kimwe rudende atari Estas ibibanza puertas, vyinshi pero Dios ayo tiene marembo una puerta. ayo yo n'amarembo ariko imana ifise irembo rimwe cyangwa urugi rumwe Y nos dice también kandi byongeye aratubwira vamos a ver aquí reka turabe ngaha
reka dusome imbere ngaha gato y'aho twari ko turasoma umubibyi ariko arabiba imbuto z'ijambo. Aravuga ati rero hanyuma turabona mu giterwa cy'ingano umutumba, turabona n'ikindi gice cy'igiterwa cy'ingano umuguruka ubika ingano. Hanyuma ingano ni ukuvuga ko ni ukuvuga ibyo bishushanya intambuko mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, arizo zigenda zirashyitswe uva mu gihe ujya mu kindi. No mu ibi yanditse twagira dusome haravuga hati buri gihe kirabyara abana, kirabyara abana bacu, kandi haraba ibise byo kuramukwa nk'uko n'isi nayo ifise ibise byo kuramukwa kugira ngo ivyare isi nshasha. Aho ni muri Yohana 16:21. Aka gace k'ivyanditswe ahavuga ukuhati umugore iyo aramutswe ajya mu mubabaro kuko igihe kiwe kigeze, ariko iyo umwana amaze kuvuka ntabacibuka. Ratse ko ngo Yesu ntabacibuka kugorwa kwiwe kuko anezerejwe n'uko umuntu avutse mu isi. Ku ruhande yaranditse ko ivyashu Yohana 12 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11 yaracapuye ko piramide ingana mwashi, arandika ko hejuru ngo umwana, hepfo naha ibihe vy'ishengero. No muri Luka mutagatifu ikigabane cya 12 umurongo wa 41 haravuga hati Petero aramubaza ati mbega mugenzi uwo mugani ni twebwe twenyine uwuciriye cyangwa uwuciriye n'abandi bose? Umwami Yesu nawe aramubaza ati ninde mubwiriza wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigara nabo mu rugo rwiwe ngo abagaburire ku ngero yabo igihe kigeze? Aha yaracapuye ko ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero ni inyenyeri ya Dawidi ngaha. Hahirwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Aho yaranditse ko ngo azoragwa. Ndababwira ukuri yuko azomuha kugaba ibyo afise vyose. Yaracapuye ko n'iyindi nyenyeri ya Dawidi ngaha, ariko uwo mushumba niyibwira mu mutima wiwe ati databuja aracyatevye kuza, maze agatangura gukubita abashumba n'incoreke agatangura gukubita. Ntimwibaze ko ari ugutera ingumu, naho hari ukwiyubara kuko umuntu ntazi ko ushobora guhaguruka n'abantu nk'abo, naho batazoba bahengamiye ngaho, ariko kumbure bamwe bizobashikako. Ariko ahubwo aha hariko havugwa kuvuga umuntu agwanya mwene data akagerageza kumugwanya. Ibyo byose kuko barabona ko atana kimwe kiriko kirashyitswe, bagaca batangura gutera igitero no kurogota, kunegura ibintu byinshi. Ibyo byose vyugaraniwemo ibi biriko biravugwa ngaha, kuko baravuga bati ntiharashyitswe ikintu na kimwe, bagatangura kwihebura aho gutangura kwitegura. Bafata umwanya wo kurondera ibyo gutera igitero, kugwanya ibyo byose. Noneho muri ivyo harimo kwitegura ukuhe? Mbega aho harimwo uwafise nk'umukozi w'Imana, harimwo iki ngaho mu gutegura umugwi wiwe? aba ariko arazana ibice by'imirongo kugira ngo agwanye ikintu mu gihe cyari igihe cyo kwitegurira kuronka amasezerano. Mbega bikuramwo iki? Mu kubashiramwo ukwizera k'umuvurungano, ko kudahuza, ahubwo ategerezwa kubashiramo amasezerano mu mitima yabo kugira ngo uko kwizera kugende kurongerekana, bagende baritegura nk'umuntu ku giti kiwe kugukuragwa mu mwuzuro kwabo guhindurwa. Ariko uwo mushumba niyibwira mu mutima wiwe ati databuja aratagihevye kuza, maze agatangura gukubita abashumba n'incoreke no kurya no kunywa no kuboregwa. Shebuja w'uwo mushumba azoza ku munsi atamwiteze.
umunsi atamwiteze no mu gihe atazi azomucamo kubiri amusangiza umugabane wiwe n'abatizera. Yaranditse ko ngo akababaro gakomeye, kandi uwo mushumba yarazi ibyo shebuja agomba, ntiyitegure ntakore ibyo agomba, azokubitwa nyinshi. Ariko utarabizi agakora ibikwiye kumukubitisha azokubitwa nkeya. Uwahawe byinshi wese azobazwa byinshi, uwabikijwe byinshi niwe bazorushiriza kwaka byinshi. Yaranditse ko ngaha hejuru ngo umumarayika wo muri buri gihe aba ari se w'umuryango aba ari se w'umuryango, aba yaravyaye biciye mu ijambo, akavyara abana b'Imana bo mu gihe ciwe. No mu butumwa bwiswe ngo Kristo n'ibanga ry'Imana rihishuwe, ku rupapuro rwa 81 haravuga hati: rero we aragaragaza ubuzima bwe yazutse uko yishingira intahe. Umugeni ntiyishimikiza abandi bose, n'umugore yigenga n'igisiga cy'amabara asukiranye muri Yeremiya 12:9. Mwebwe muribuka ibyo Bibiliya ivuga kuri ibyo. Yari afite izina ryiwe n'ubuzima bwiwe. Yaranditse ko ngo izina barakuye umutwe kuri kimwe, amaraso araseseka, hama ikindi gisiga cya kabiri kiboneka gitukura. Ayo maraso yaratakamba ati uweru weru wera, uko yaba ariko aragwa ku isi ajobeka isi. Rero Kristo wapfuye, amaraso y'ubuzima bwiwe yashize muri twebwe, kandi dutwaye ubuzima bwiwe butakamba buti uweru wera uwera umwami. Mu by'ukuri n'igisiga kidatahuritse, ariko we umugeni abonekera muri we, kandi we ntiyifatanya n'ayandi yose, azofatana nawe gusa igihe cyose azoba. Yaracapuye piramide n'ibihe by'ishengero, kandi wowe uzogumana nawe gusa ijambo. Ntihategerezwa kubaho ubusambanyi cyangwa ikindi kimenyetso cyose cy'idini cyangwa ibindi byizerwa. Yaranditse ko nta kimenyetso na kimwe cy'idini cyangwa ibindi byizerwa bitegerezwa kubaho. Ntihategerezwa kubaho na kimwe cy'ubusambanyi uretse gusa umuntu n'ijambo. Yaracapuye inyenyeri ya Dawidi, kuri Kristo ibuye rishikamye niho mpagaze, kuko ikindi kintu cyose n'umusenyi uvunguka. Niko umwanditsi w'indirimbo yavuze, Edin. We ni Kristo ijambo, we yabaye ijambo kandi abandanya kuba ari ijambo, kandi ishengero naryo rigeraho riba ijambo kuko we arigira igice ciwe. Aho rero turafite ijambo bundi bushasha. Yaracapuye ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero, ata agira akarongo kagana mu ibuye rikomeza imfuruka. Arabana yavuga ngaha mu butumwa bwiswe ngo umubibyi ariko arabiba imbuto. Aravuga ati muri iki gihe cya nyuma turabona ko umuguruka ushushanya igihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga. Ingano nazo zishushanijwe mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, ahageranyirizwa ingano kugira ngo zijyanwe na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ku rupapuro rwa 37 mu gitabo cy'imirongo naho atubwira ku gihe kiza cyo hejuru, n'agace ku 311. Aravuga ati rero nimwitegereze igihe kigira kize haruguru mu ibuye rikomeza imfuruka, ariko bigomba kuvuga ukuza k'umwami. Ikigaragaye, Imana mu byaremwe byose irarindiriye ko ishengero ribona ikibanza cyaryo rikakibamwo. Aha yaracapuye ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero n'akarongo k'umwami, ahavuga ngo murabe igihe kije mu uyu mwanya kaganisha mu ibuye rikomeza imfuruka. Yaranditse ko ngo ibuye rikomeza imfuruka.
arabana yavuga ati ingano zitegerezwa kwera kugira ngo zimbugwe, rero zikomezwa n'imvura y'agatasi n'iy'urushana, inyigisho z'ijambo ry'Imana muri iki gihe cya nyuma. Kandi izuba Kristo ahishuriwe mu gihe cya nyuma azokweza ivyamwa, azokweza ingano, azodukomereza mu ijambo ry'Imana, azotuma ivyasezerano byo muri iki gihe cya nyuma bihinduka ukuri hagati mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. No mu butumwa bwiswe ngo akamaro k'indirimbo z'amashimwe bwavuze 18 z'ukumunani mu 2013 muri Kayeyo Puerto Rico, aravuga ati kandi yo igihe yavuga ati mbere y'uko Aburahamu abaho namye ndiho. Murabona yabayeho imbere ya Aburahamu n'imbere ya Nowa n'imbere ya Adamu, nawe we yari ishusho y'Imana itagaragara, ijambo byose byaremwe nawe. Yohana ikigabane cya mbere umurongo wa mbere kugeza kuri 18 niko havuga mu majambo yumvikana neza, Imana mu mubiri wayo wa kimarayika, ariwe Kristo mu mubiri wa kimarayika yitwa marayika w'isezerano kandi yitwa jambo, yahoranye n'Imana akaba yari Imana, kandi byose byaremwe nawe. Niko bivuga muri Yohana 1 umurongo wa mbere 18. Imana biciye mu mubiri wa kimarayika yararemye vyose, yaravuze vyose bibaho, ivyo bizokongera kuboneka. Ivyo nyene vyarabonetse mu buryo bw'igice mu bavugishwa kanaka, ivyo nyene mu buryo bw'igice mu ntumwa kanaka, twarabibonye no mu buryo bw'igice muri Revera William Branham, ariko aravuga ijambo rirema ibintu bikaremwa. Turabona bitiye no muri Yesu nawe ko vyabaye, kandi ivyo bizogaruka kuba ku ishengero ry'Umwami Yesu Kristo muri iki gihe cya nyuma, na cyane cyane igihe tuzoba twahinduwe, aho bizoba ku rugero rwo hejuru atambibe. Abazohindurwa bose bazogira ubwo bubasha bw'ijambo rivuzwe, ariko hazoba hariho urutonde rw'Imana kugira ngo ubwo bubasha bugaragare. Imbere yaho twarabonye uko kugaragara k'ubwo bubasha burema bw'Imana mu kinjana giheze, nibyo ne muri Revera William Branham, kandi bizosubira kuboneka muri iki gihe cya nyuma. Mu gushyitsa kugukwegwa kwa gatatu byarabonywe na Revera William Branham mu iyerekwa igihe Imana yamwereka iyerekwa ry'ihema, aho harabonekeye ubwo bubasha burema buriko buragaragara, kandi we yavuze ko buzogaragara kuzoba ari ugukwegwa kwa gatatu. Ivyo we yavuze ko bitari kuzotangirwa ibintu vyose, yavuze ko ivyo bintu yabonye mu kumba gato yakazobijana mu mva, ariko yarabonye vyose biriko birakogwa. Nico gituma bizoshitswa, naho we atabitangira insiguro nyinshi, ntiyari gushobora kubitangira inyigisho nyinshi, insiguro nyinshi, kugira ngo abigana ntibashobore kwigana ivy'Imana izokora, ariko Imana izobikora muri iki gihe cya nyuma. Revera William Branham aravuga ku rupapuro rw'ijana na 36 na 38 mu gitabo cy'imirongo, urupapuro rw'amajana 369 mu gitabo cy'ibimatanijwe, no ku rupapuro rw'amajana 399 mu gitabo cy'ibimatanijwe, n'urupapuro rw'amajana 48 mu gitabo cy'ibimatanijwe. Avuga ko ibyo byose bikorwa n'ubukozi bw'ibiti by'imyera y'ibiri, ubukozi bwa Mose na Eliya buzoba buriko burisubiramwo. Mu kwisubiramo k'ubwo bukozi tuzobona ububasha bw'Imana buriko buragaragara mu buryo bw'umwuzuro, ni ukuvuga buzoba ari ubukozi bwarazwe mu mwuzuro. Ariko kugira ngo hagere uwo mwanya w'ubwo bukozi burazwe mu mwuzuro, kugira ngo aho mw'uwo mwanya rero hakorwe ibitangaza bikomeye n'utwumiza, aho ihanga rizoba ryamaze kuba ryiteguye, ryateguwe n'ibyo ubwo bukozi buzoba bwazanye hagati mu ishengero, ariko kwizera ko kuzamurwa. Ivyo nivyo we mu nshuro nyinshi yavuze kugukwegwa kwa gatatu, ko inyigisho zizoba ziriko ziramenyeshwa ishengero muko gukwegwa kwa gatatu mu gushitswa kw'iyerekwa ry'ihema. Mu ntambwe y'inyigisho muri icyo gihe abantu bazoba bafise ko gutegurwa, bazoba bamaze kuba biteguye, kugira ngo nk'uko n'ubwo bukozi buzoba bwarazwe mu mwuzuro buriko burakora ivyo bitangaza vyose, ishengero ry'Umwami Yesu Kristo mu uwo mwanya naryo nyene bazoba bariko bararagwa mu mwuzuro. Bazoba abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bafise ububasha nk'ubwo yagize mu buryo bw'igice, baburabugize abigishwa n'abandi we yagiye aravuga ngaha na mwene data Branham.
ariko aho hazoba ari mu mwuzuro wose buri mu bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bo mu iki gihe cya nyuma, mu ntambwe cyangwa igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Nimurabe mu butumwa bwiswe ngo amazina y'amarogotano ku rupapuro rwa 41, kandi ntidukwiye kurindira ko ibyo byose bibanza gushitswa ngo tube turi ko turatakaza umwanya mu bindi bintu, nko kuba abantu bari ko baravuga bati uko siko bimeze. Abantu batakaza ingufu zabo mu gihe bategerezwa kuzikoresha mu kugumya no kwakira ugutegurwa, kugira ngo rero uwo mwanya niwagera bazobe biteguye kugira ngo baronke ayo masezerano. Aho abantu bavuze bati ibi sindabitahura neza, ariko twarabwiwe ko habaho umwanya w'inyigisho, kandi byongeye ivyo umuntu akaba ariko arabyibwira wenyene, cyangwa agashobora kwitegereza akavuga ati rindira gato mwigerekwa ry'ihema buzoba ari ubukozi bwarazwe mu mwuzuro, ubuzoba buriko burakora ibi byose, kandi ngaho muwo mwanya hazoca habizuka. Atariko none igihe cyo kwitegura none ni ryari? Igihe cy'inyigisho zizotangwa n'ubukozi bwa Mose na Eliya kugira ngo turonke ukwizera ko kuzamugwa. Ntibishobora kuba mwijoro, kuva mwijoro kugeza mu gatondo hategezwa kubaho inzira, urugendo. Aho rero umuntu agatangura kuvugana n'Imana, akamedita, akazirikana, akabona amasezerano, akavuga ati ubwa mbere hategezwa kubanza kuba hariko haraba ikintu, agaheza agasuzuma amasezerano akabibona, akibona mu kirore cy'ijambo, akavuga ati harindira, hari ikintu kiriko kiraba ngaha kitari bwabo ubwa mbere. Ubwo nibwo buryo bw'ingene umuntu yari akwiye kwitegereza mu gihe Imana yemereye umuntu kubamwo, ntabe nko muri ba bandi baheba gukurikira Yesu. Petero yagumye anumye, aravuga ati rindira. Yaritegereje ati jewe sinjana nabo kuko hariho isezerano, kandi uyu muntu ariko arazana ikintu naho jewe ntagitahura neza, ariko niwe umwe rudenda ariko aratuzanira iri jambo ririko riraduhindura. Hariho ikintu, ibyo bintu biriko birazana, biriko biratanga gutyo nyine. No mu iki gihe cya nyuma turabona ko hari ikintu kiriko kirabera hagati mu ishengero ryiwe, hari ikanguro mu ishengero, hari ikintu kiriko kirazana ibi. Rero umuntu ngaho agaheza akagumana n'iryo sezerano, ariryo ryatanzwe mu butumwa bwinshi bw'uko mu ihema rinini katedrale hari kuzuba hariko haratangirwa inyigisho, imituragaro, uguhishurwa kw'ikimatanijwe cy'indwi, ukumenwa ukugurwa kw'ikimatanijwe cy'indwi, ariko kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Kandi we yaravuga ati ibyo bizotanga ukwizera ko kuzamuka. Rero hategezwa kubaho ikintu kiriko kiraba. Aho rero umuntu akagendera ngaho ashingiye kwa ayo masezerano yose. Umwanya rero niwagera aho muri data Branham yabonye ibyo byose byari ko biraba, umuntu azovuga ati narakoresheje neza uwo mwanya nitegura, narakoresheje neza umwanya mu kuba niteguye kugira ngo nihabizuka jewe nje mpindugwa. Nimurabe ibyo avuga ngaha ku rupapuro nababwiye, ku rupapuro rwa 41. Muri ubu butumwa bwitwa ngo amazina y'amarogotano, aravuga ati mwitegereze, we yaratwikiriwe n'igicu ahindukira ukundi imbere yabo, impuzu ziwe zikayangana gukayangana kw'izuba. Niho yarari Yesu, Imana iriko iraraga mu mwuzuro umwana wayo bwite. Murabona rero aho haciye haza Mose, hanyuma haza Eliya. Petero aravuga ati ni byiza ko turi ngaha. Mbega murabona ingene umuntu we abifata? Murabona
iby'indengakamere byari bikozwe. Yaravuze ati twubake insago zitatu, rumwe rwa Mose, urundi rwa Eliya n'urundi rw'iwawe. We akirika aranavuga, Imana ikirasozera ibyo bintu byose, iravuga iti nguyu umwana wanje nkunda. Ibintu byose nasaba muri Mose yaranditse ngo nimumwumve. Ibyagezwe byatanzwe na Mose, ukugoroka kwatwanzwe n'abavugishwa, byose byabonekeye muri we. Ngaha niho ari. Jewe ngira ndeke kugaragara, nimumwumve wenyene, nimumwumve wenyene. Olala, mbega ingene ari ikintu cy'igiciro. Yaranditse ko ngaha ati nimumwumve. Yaranditse ko ngo ibyagezwe Mose, abavugishwa Eliya, abo bose bagaragariye muri Yesu, umwana yarazwe mu mwuzuro. Babonywe muri Yesu, umwana yarazwe mu mwuzuro. Arabaranya avuga ati kandi ibyo byose bizonyiganyiza isi yose yiva ikagera mu ihanga, hagati mu ihanga ryizeye Kristo, ariryo rigizwe n'inkumi z'ubwenge n'inkumi z'ibijuju, bizonyiganyiza n'isi yose yiva ikagera. Rero mu yandi majambo, Abaheburayo cyangwa Abayuda bazobibona bavuge bati ibi ni byo twebwe twari turorereye. Ariko ikintu cyose kigira umwanya wacyo, ku bintu byose haraba igihe cyabyo. Rero igihe cy'ubu nicyo ko twitegura, turiko turakiriza inyigisho zose kugira ngo hanyuma tuze twinjire muri iyo ntambuko. Arabantu nyavuga mu butumwa bwitwa ngo abakenyezi n'ugwaruka n'abakuze bariko barakora mu mugwi ukomeye w'Imana, bwavuze 16 z'ukwa kane mu 2016 muri Santa Cruz, Bolivia. Aravuga ati rero nimurabe ingene ikibanza gishushanyije iki gihe cyacu ari icy'agaciro kanini. Zahabu ishushanya Imana, kugaragara kw'Imana kuhari mu mwuzuro wose nk'uko biri mu isezerano ry'Imana mu gukizwa kukuza k'umwami muri iki gihe cya nyuma. Kandi aho niho hazokorerwa kugaragara gukomeye cyane kwa Kristo hagati mu ishengero ryiwe ku rugero rw'isi yose. Bizokora ku bwoko bw'ibiremwa abantu bose. Ku kugaragara kwiswe ugukwegwa kwa gatatu, kandi ugukwegwa kwa gatatu Imana yarabiduhereye akarorero biciye muri Revera William Branham, ingene vyakogwa n'ibintu yakora, kandi biciye mu ijambo rivugwa, ijambo rirema ririko riravugwa, ibintu biriko biraremwa n'ijambo rirema ry'Imana. Iyo ni inkota y'ubugi bubiri iva mu kanwa k'umwami. Kandi uko kugaragara kwiswe gukwegwa kwa gatatu vyitwa uko na Revera William Branham canke wa mumarayika ariko aramubwira ko ari mu gukwegwa kwa gatatu, abibwira Revera William Branham no kugaragara mu mwuzuro kw'Imana nk'uko namba kutari bwakoregwe mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Twarahawe gusa akarorero biciye muri Revera William Branham. We yaravuze ati ibyo mwebwe mwabonye mu buryo bw'igice bizogaragara mu mwuzuro wavyo wose. Mu butumwa bwiswe ngo kumenya umunsi n'ubutumwa bwawo, ku rupapuro rwa 50 hepfo aravuga ati mwene data, 51 mwene data na mushikanje, gira ishyaka, gira umwete, ndashobora kumva ugusuma kw'imvura nyinshi. Umunsi umwe yaranditse ko ngo imvura iraje bingana umwuzuro wa mpwemu yera, kandi yaranditse ko ngaha ngo ukoragwa mu mwuzuro. Nikubwira yaranditse ko ngo ukoragwa mu mwuzuro tuburungu tubiri, imvura iraje bingana umwuzuro wa mpwemu yera. Mbega ingene ari byiza cyane ibi bintu yanditse. Imana izokwingura irido y'ijuru. Aha yaracapuye ko piramide n'agakwego k'umwami kagana mu iyo piramide, no kuvuga ibuye rikomeza imfuruka. Imana izokingura irido y'ijuru, isuke mpwemu wayo atarugero kuri abo bose bagwanye urugamba rw'amaraso avirirana. None rero mbega igikorane cyiza cyane tuzoheza tukagira. Arabana yavuga ati kandi kugukwegwa kwa gatatu kuzoba kubw'ishengero mugeni, ubw'inkumi z'ibijuju no kubwa bamaze kuzimira bo mu isi. Nukuvuga yuko iyo ntambuko izokora ku biremwa abantu bose, kandi ivyo nivyo Abayuda bazobona bavuge bati ariko ibi nivyo twari turorereye. Ariko abaje ku ishengero ry'iwe mugeni kugira ngo ariho ukwizera ko guhindurwa no kujyanwa nawe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, nimba baho
kwizera ategerezwa kukuzana biciye mu kuvugwa k'ubutumwa. Nicyo gituma mwene data Branamu igihe yabona avuze ko habaye kuvugwa ubutumwa, kandi nimba harabayeho kuvugirwa ubutumwa, ni kubera ko hari hamaze igihe birakogwa mu ubwo buryo. Mbere we yaragiye muri kimwe mu ibyo bikorana, aho hari hejuru cyane, kure cyane mu ibyo bikorane, ariko hari urugendo rwari ko ruraba. Rero kubera ko bimara igihe, byaza mu buryo butera imbere. Rero nimba haba kuvuga ubutumwa, hategereza kubaho umuntu aba ariko arabuvuga ubwo butumwa. Mu butumwa bwiswe ngo igikorwa nyamukuru, ku rupapuro rwa 18 ni murabi ibyo avuga ngaha. Aravuga ati mwibuke Angelo, ni ukuvuga umumarayika mukuru Mikayeli, yarashoboye gusemerera, arakubita igishushanyo, arakubwira ati vuga. Ariko byabaye bitandukanye cyane ku Mana umwubatsi akomeye, igihe yarema umuntu mu ishusho yayo, yaranditseho ngo Teofaniya, atunganye ku buryo yishushanije. Imana yaravuze biciye mu ishusho y'umuntu, yerekana ibyo yari kuzokora. Yaravugishije abavugishwa bijyanye n'uko bo bari ishusho yayo, igihe yo yari gushika ku mutwe, ariko igihe yaza mu mutwe we yabaye ishusho yose y'Imana, yo yari kuri icapura yo nyine ubwayo. Rero yakubiswe natwe, rero we ni igikorwa nyamukuru kuri twebwe, ingabire y'Imana Yesu Kristo, ubugingo budashira. Ndifuza ko ivyo n'amatu tokwigira tuvyibagira mu gihe tubona iminsi iriko irazamo umwijima, mu gihe tubona ibitutu biriko birururuka. Yaranditse ko ngo USA, ndavuze imbere y'igihe ko mu kwiganzura, yaranditse ko ngo ubutumwa bwa Mose na Eliya, yaranditse ko ngo ukugarariza umuvurungano kanaka mu iyobokamana ry'abakristo, ariko haraba umuvurungano, kandi ibyo biba mu nzu y'Imana, aho hari uko kwiganzura. Nk'igihe Yesu yari hariya, harabaye umuvurungano hariya mu ihanga ry'Abayahudi, bavurungwa n'ubutumwa. Ibyo yari karavuga byazanye umuvurungano, ukugumuka mw'uwo mwanya. Ni murabi ibyo avuga ngaha, ati ubutumwa bwa Mose na Eliya, ukwivyukiranya kanaka kwizuba. Iki gihugu kizoba cyagiye, yaranditse ko kandi kugaruka kw'ibihendwi, be no kugaruka kw'ibihendwi vya aha nta na kimwe yanditse ko, ahubwo uretse ko yacapuye ko akabuye. Ni ukuvuga nimwitegereze, ati mu gihe mvuze imbere y'igihe, reka ndabisome bundi bushasha. Nizeye ko dushobora kutumbereza ko kamera ngaha kugira ngo turinde kurindira, ntidutegereje kurindira. Iyo ni ya mbere, reka turabe kugira ngo tuvyerekane. Reka turabe, reka ndabe ngaha. Ngaha. Sí, porque vamos a ver que es que el dedo como está izquierdo no hay aquí. Aha, ni bubamfu. Ahí lo puedes poner. Murashobora kuvyerekana ni ngaha. Esta partecita acá. Aka gace ko ngaha, aho yanditse ngo, vamos a ver, dice alguna revolución. Haravuga ati ukwivyukiranya kanaka, cyane yandika ko ati ubutumwa bwa Mose na Eliya bw'izuba, iki gihugu kizoba cyagiye. Atayandika ko ngo nukugaruka kw'ibihendwi vyo acacapura ko akabuye gatoya ngaha, ibuye rikomeza imfuruka. No kuvuga aho haba hariko haravuga ku ntambuko ndwi z'imbere mu ibuye rikomeza imfuruka. Nimurabe ahabera uko kwivyukiranya cyangwa uwo muvurungano inyuma y'intambuko indwi. None ninde ariko arabituma ivyo? No butumwa. Aravuga ati ubutumwa cyangwa ubutumwa bwa Mose na Eliya, kandi si kuvuga ko
un mensaje nuevo. bizanwa n'ubutumwa bushasha. Ubutumwa bushasha no guhishurwa kw'ikimatanijwe cy'indwi, ariko ubutumwa bwazanwe n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo William Soto Santiago. N'urufatiro nagwo ninde yaruzanye? Reverend William Marion Branham. Integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo byoroshe cyane nk'uko byose biciye bugufi, byoroshe cyane ku buryo n'abana bato batahura bakamenya mbere byinshi mu by'Imana iriko irakora muri iki gihe kurusha n'abakenyezi bigisha abana bato bamaze kubigisha. Icyo ni igitangaza Imana iriko irakora, kuko nimba Imana yaratuzanye gushika ngaha no kugira ngo idutegure. Yo igomba kutubona tumeze nkayo, haca gikorwa nyamukuru yakorera muri Yesu umwana w'imfura. Yo igomba ko umwe wese wo muri twebwe tumera nkayo, ikaduha wa mubiri uhoraho uhawe ubwiza. Rero vyose ibigira ari ibintu biciye bugufi kugira ngo abo kubwo gutoranywa uhereye isi itarashyirwaho ifatiro bazoba bariko barategurwa kugira ngo baragwe mu mwuzuro, bahindurwe kugira ngo batahure basobanukigwe. Utabigenewe kera we ntazobitahura, nuko yogerageza kurondera uburyo bwo kubitahura. Uburyo azoronka ni bumwe, uburyo bwo gutsitazwa n'umubiri w'inyama, kuko byose azobibona bimeze neza, uretse gusa nk'uko Imana iriko irabishitsa. Rero aho ategerezwa gusohorwa kuko yinjiriye mu idirisha. Arabaranya avuga ati, kandi Kristo nk'uko yavugiye mu ishengero ry'iwe mu bihe byarenganye, akavuga biciye muri mwe muwe, biciye mu ntumwa yo muri buri gihe, ariyo yajweko no guhishurwa kw'ijambo ubutumwa, akemera agakoreshwa na mpwemu yera. Kandi mpwemu yera yaravuze biciye mu ntumwa avugisha abantu ivyari bigenewe abantu, n'ivyari bigenewe intumwa navyo itashobora kuvuga. Intumwa yaravyigumijemwo, iravyiziganiriza. Buri gihe intumwa itegerezwa kumenya byinshi kurusha ibyo abantu bazi, kandi ategerezwa kumenya ingene Imana ikora biciye muri we, agaheza akibikira akavyiziganiriza kugira ngo ntibamwigane ngo bamuheze bamukure ku bantu, kuko ivyo nivyo vyabereye mu ntambuko ya mbere n'iya kabiri, kwa mbere no kwa kabiri, aho Mwendata Branham yaciye atangura gusigura, kandi aho abakozi b'Imana bobwiye amakoraniro yabo bati, nimuze murabe uyu muntu ibyo ariko arakora, ngo babe bariko bararaba uwo muntu, kuko uretse ibimenyetso ariko arakora, ariko arazana n'ubutumwa. Bati rero reka tumwiteho, tumukurikirane we. Ahubwo baciye baja mu byo kwigana intumwa y'igihe c'indwi, gukora ibyo bimenyetso, kuko we niwe yari yagiye mu byo gusigura ibyo umumarayika yamubwiye ati, bi ntuzubivuge. Ni ukuvuga mu gukwega kwa gatatu yaramubwiye ati, ntuzubivuge ibi. Ariko imbere yaho igihe yamwereka izo ntambuko za mbere, yaciye atangura kuzigisha. Marayika aramubarira ati, ibyo nakubujije gukora nibyo nyene waciye ukora. Raba rero iri sinzi ry'abantu bigana bakora iby'umubiri byaciye bizana, baciye bakura amaso y'abantu bayahanga abakozi b'Imana, kuko batanguye gukora nk'ibyo nyene. Ariko gukwegwa kwa gatatu, mu gukwegwa kwa gatatu hamwe bimenyekanishijwe na Mwendata William yaza kumenyekanisha ingene byari kuzoba iby'uru rugendo rwose rwo gushitswa k'igerekwa ry'ihema guhera mu ntango yavyo. Benshi bari gukura amaso bakanayamukura ko n'igihe we yari akiri kumwe natwe. Rero bari guca batangura kuza barigana, kuko ibyo byari byarabaye mu ntambuko ya mbere n'iya kabiri, mu gukwegwa kwa mbere no kwa kabiri. Rero n'ubu hamwe hagiye kubamo ibyo gusigura ibintu byose biri mu gukwegwa kwa gatatu mu ntambuko zako zose. Nimurabe hamwe n'ibi gusa bimaze kuvugwa, mwebwe murashobora kubona ko bagiye baza baratangura gukora nk'ibi nyene, bakagerageza gukura amaso y'abantu aho bayahanga, bagatangura kurungika uduce tw'imirongo no gukora inyigisho kwa kundi nyene. Rero nimurabe ngaha kugira ngo ntibamwigane, ngo bakure amaso y'abantu cyangwa ngo bazane ingorane hagati mu bantu. Kandi ibyo nibyo bariko barakora n'ubu nyene, ariko ntibazi ko bariko barashitsa ivyanditswe. Kandi icyo nicyo bashiriweho, nta buryo buriho, nta buryo bubaho bw'ingene umuntu ivyo yobihindura. Ni ukuvuga
baragerageza cyane bogerageje aho bofashe abantu bakababwira bati murazi nimuhanga amaso muhanga amaso inyigisho zo mu ihema nizo yagumye ariko aravuga mu myaka myinshi ati muzobe mufite amanteni n'ibyuma bisohora amajwi muzobe mwihuje na Puerto Rico ariko mu bintu bike gusa bimaze gutangwa ni murabe kugeza ubu bamwe kugeza ubu ntibagikurikirana na transmission yo ngaha rero batangura guhindukiza abantu ngo bo bari bo baraba kandi ni nkaho atana kimwe kiranavugwa kugeza ubu ariko raba ibimenyere vyaba mu gukwegwa kwa mbere no mu kwa kabiri nivyo biriko biraba mu gukwegwa kwa gatatu nicyo gituma hatazovugwa na kimwe ariko buri gihe uko bizogenda birashitswa aho mwebwe muzoshobora kubona ingene hagenda haraza bigana hamwe bivuzwe imbere y'igihe hagaragaye iyi ntambuko hobaye hariho isinzi ry'abantu bariko barakora nk'ibi nyene nabo nicyo gituma Imana yaziganije iki gihe cyose kandi izo kwiziganiriza yo nyene ubwayo ibizoba biriko birabera imbere mu kumba kibaho n'ingene ivyo vyose bizoba biriko birakoreka iyo izomenya ingene bikora kandi mu mwanya ubibereye ubigenewe nimurabe mu butumwa bwiswe yari intangamarara ku kigwa Melkisedeki umwami w'amahoro ana majambo buri gihe yatangiye ya majambo yazaratanga uwa gatanu mu 2017 yaravuze ati ningira akamaro cyane kumenya Melkisedeki wari we umwami w'amahoro kuko uyo ni Imana nyene ububasha bwose umuremyi w'amajuru n'isi ariyo yari kuzokwambara umubiri hagati mu ihanga ryayo Isirayeli vyongeye kandi no ku munsi w'iherezo izokwambara umubiri hagati mu iyobokamana ry'abakristo kandi mwibuke ko iryo ari isezerano ishengero mugeni rifise umwana w'isezerano aho muri cya gicapo yacapura yaranditse ko ibyahishwe na 12 umurongo wa mbere na 11 mwibuye rikomeze imfuruka naho arandikamo ngo umwana hari byongeye ku munsi w'iherezo azokwambara umubiri hagati mu iyobokamana ry'abakristo nuko rero ni ingirakamaro cyane kumenya Melkisedeki wari we umwami wa Isirayeli reka twumvirize iki cigwa kugira ngo gutyo tubone ishusho igaragara neza y'uwo ari we Melkisedeki umwami w'amahoro umwami w'i Yerusalemu ari we yasezeranywe ko yigaragariza muri iki gihe cya nyuma akigaragariza abayuda akigaragariza n'iyobokamana ry'abakristo vyoroshe cyane nk'uku reka duhaguruke twakire mu kigwa dufise cy'uyu munsi ibanga ryase w'ivyaremwe twakirwa twishimira mwene data inshuti yacu Dr. William Soto Santiago